Umugwi w'urunani wafashe urugendo rubashikana mu gihugu kibanyi ca Tanzania aho uwo mugwi watsinze ku rwego rw'igihugu witevye ihiganwa Road to Bar. Urunani rukaba rugiye guhiganwa n'imigwi yo muri aka karere kugira rushobore kuja guhiganwa ku rwego rwa Afrika mu mahigano yitiriwe Coupe d'Afrique. Aho Kagabo umumenyereza w'urunani akaba yamenyesheje ko biteguriye bikwiye inkino zose. Inumbero twihaye nuko twoshikana umugwi mu nkino za nyuma ikigali. Ca kabiri nuko tugiye guserukira igihugu na Febabu. Inumbero nyamukuru yihiganwa zitangura nuko twoshobora kuronka qualification kugira ngo tugende muri deuxième tour. Aho hose ni mu ntumbero yuko umugwi w'urunani woserukira igihugu n'akarere mu mafinale ikigali. Jewe nk'umumenyereza twariteguruye match zose nkizikomeye. Impanuro twatekeye abakenyi nuko match yose iwacu ni finale. Nta mugwi hoba nta mugwi ukomeye, imigwi yose irangana. Mu migambi dufise nuko imigwi yose tuyifata cyo kimwe, umugwi wose tukakina nka finale. Kandi bamuzi yuko finale umuntu ayikina afise ibigwanisho vyose bikwiye. Kuri jewe n'abakinyi nkuko mubivuze nta neglija match yacu yose ni finale kuri twebwe. Abafana nuko boza kudushigikira bakadushigikira Dar es Salaam sikure, kandi tuyemeza yuko tuzoza dufise itsinzi aho tugiye kugira ngo igihugu na federation banezerwe. Nayo Apotre Jean Paul Manirakiza arongo ishira hamwe Febabu akavuga ko hagiye abakinyi bakomeye bizeye intsinzi. Ubu umukinyi wese ahari yobanza akitonda kumviriza amategeko amuhaye kugira ngo ikosa ry'umuntu umwe nishoye kononera abantu bose. Ikindi twabasavye nuko iri dirisha rya mbere ryuguruwe dutwara Johannesburg ari dirisha tabwiza gukinisha umuntu wese mu byo afise no mu byajejwe no mu matara Imana yamuhaye abwiza gukora neza kugira ngo batuzanire intsinzi mbere turonke na tike idutwara Johannesburg muri South Africa gukina agapira. Mbere tukarizera yuko intsinzi izoba nziza cyane kuko hagiye abakinyi babunyoye abaje bava mu mahanga babiri bakomakomeye bazorya hariya hamwe n'abandi baje bava hano. Bisigwa ko vraiment l'équipe yari en bonne santé kandi bagiye bamerewe neza, ibintu byose bisa n'ibiko yategurwa uretse ko naka tuzobasangayo vuba kugira ngo twede kubashikira. Urunani rukaba gwiteze kuzokina ku magenekerezo ya 2025 gushika kuri 30 gitugutu. Urunani shishaka